wanje Gerard Martin nyuma yuko benshi bamucira icobo umusore nyuma yuko ahawe icyo no kwita umwanya ariko rimwe na rimwe akaza kuba atinjira neza cyane gose muri projet za equipe ya FC Barcelona. Gerard Martin tayari Afrika amaze kwafata ingingo ko atagahunda zo kumurekura, ategereza kumuduza nk'umusubirizi mwiza wande wa Alejandro Balde mu mwaka baramugumana muri equipe. Nikimenyamenya ni Gerard Martin vyerekanye muri match nka zitatu ziheze kuri equipe FC Barcelona. Turibuka kuri match yabanje bategura match ya International de Milano, yatwaye neza togwa nka MVP mu mukino. Kuza kuri match ya Inter de Milan barayitakaje, ariko Gerard Martin yerekana ubwiza bwiwe, yerekana ko hari icyo ashobora gutanga kuri equipe FC Barcelona. Yabanje kuvyerekana muri match nto, muri match kuzaraza aravyerekana. Gerard Martin yabaye mwiza muri El Clasico, stile abandanya prova ko muri grand rendez-vous burya nutafatirana umwanya udosanga aho umwanya wagize icyo gufatiranye wewe. Yego mon cher ami, ndakubwiye ko Gerard Martin yafatiranye umwanya wa absence ya Alejandro Balde neza cyane pe. Nimba umukunzi wa Barcelona uvuga ko elimination Inter Milan yoba yarabaye kuri absence kubera absence ya Alejandro Balde, wari kuri umupira utandukanye n'uwabandi bari kuraba. Bajo arabe mu ngwe bw'ivyo mu dufoto twa Alejandro nako twa Gerard Martin amwereka abantu. Uno musore mumve statistiques ziwe nk'umusubirizi mu minota 1632 1602 minutes Gerard Martin afise igitsindo na passe decisive zitandatu. Standatu aho ni nyuma yuko witwa Alejandro Balde vyanse agiye kubera ubugwayi. Passe decisive zingahe? Zitandatu n'igitsindo kimwe kuri Gerard Martin. Nivyo namwe mu basore offensivement vraiment nakubwira neza ko Gerard Martin atari mwiza mugabo uburyo yagiye agira amelioration niveau offensif ziwiwe. Numwe mu basore binjiye muri FC Barcelona ubona ko akinira inyuma cyane, niyo agerageje agira monte bamwe umupira ahindukira akawusubiza inyuma. Ukabona ko diwer aérien biragoye ko mutsinda diwer aérien, ariko manque de confiance zigatuma diwer contre un niveau offensif y'uja hasi. Mugabo buhoro numwe mu basore bagira progression idasanzwe kurinde kuri Afrique. Kandi ikindi naco nakunze kuba ndabivuga kwa Dieter Hans Flick, nobi krasa nka shwa nziza kuko uno munsi tumaze kuba tubona ko hariho presque abakinyi benshi badugije urwego kuri Dieter Hans Flick bakabakinyi beza. Yego uwo bita Ferran Torres wa Xavi atandukanye na Ferran Torres wande wa Afrique cyane, akaroro k'abakinyi babaye beza. Urwego rwa Rafinha rwa Afrique zo rwa Rafinha gumwaka uheze. Uno munsi Inigo Martinez yari mu kinyasogo kwa Barcelona. Uno munsi Lamine Yamal aratsyaye n'ugwembe n'umuriro ameze neza. Urwego rwadugijwe kuri ntuzenya area ya Afrique. Frenkie de Jong, Raba Jules Koundé, Raba Makasado, Raba nyine Alejandro Balde. No kuvuga ko ugereje kuraba bamwe mu bakinyi benshi no munsi bagdesekise kwa Barcelona ni bake uvuga ngo statistiques zo kwitwa abakinyi beza Afrique yasanze bazifise yadugije urwego rw'abakinyi. Yego bisobanura ko natangwe mvuga ngo Barcelona yize nimba uri umukunzi wa Barcelona wizere Afrique gusumba ko wizere umukinyi wese kwa FC Barcelona. Nimba rero bicaye ukavuga ko biri kose
reka twongereze ino kontra no musore bitwa Gerard Martin tunamuduze mu cicaro ca mbere numwe mu basore bashaka kudufasha nuko no munsi warashema niba rovyerekana ko uno musore yagira progression yego nimba ushaka kuza kuri Giuseppe Meanza uri kuri pression nta musubirizi wawe kuri nyuma uri Gerard Martin imbere y'Inter Milan imeze neza ukaza kuba decisive iyo Barcelona batsindira match ku munota 90 gara batsinda match di match ya Gerard Martin yitwaye neza cyane naho banayitsinzwe uno munsi dushobora kwitereka ku mutwe wa Simon Martignac tukabitereka ku mutwe wa Ronald Rojo Mugabo bisho no kuza no kunane kuri frike bivanye n'impinduka gize mwarujya rukino nabari ufise Christiansen kuneye bagombora abandi ko taza gushyaho umukinyi w'ama deshe technique nka Ronald Rojo Mugabo warukeneye umukinza gwaje iri concentré no kuzigama intsinzi minota meke mvango warusigaje Mugabo Gerard Martin yaba impeccable 7 minutes match neza umusora ararira inyuma yo kuva kwa Inter domira baje kurera classico twambonye kurera classico Gerard Martin kandi mwiza cyane mwiza aho yari yabitangwe kunde kuri Valladolid to nkande nka muri match baravuga ati ngo Valladolid ngo Valladolid ni match isanzwe aza kuri kwa Inter Milan aza kurera classico rero burya namukinya shura kuza inshuro zitatu imbere y'imigwi ikomeye imbere ya match en pression match mvango ateza ko ari kuri pression ngo akora ibintu ngo byikurikirana hama ntunabone progression yiwe rero jewe je salue bien décision Afrique yuko mungu wanje bagiye kumwongereza ama contrat rero naba mwizereka ndabiyame nkuko azadi yiyamya abantu kuri Ferran Torres nimuze mu mutange kwitira Gerard Martin hano aba mwiza ba muze mu mundekere bamurekuko muze mu mundekere uno muhungu wa Gerard Martin umwakuza no kunyiganza Europe ibintu bihafi Barde asamarja hanze ninjira nuko bimeze Afrika ate cizere turagifise ko umwana azobandanya dufasha na cyane ko ata pression ariko arabashira ko ngo akeneye byinshi cyane na pression nta mwanya wo yemera role y'ubusubirizi yemera ukumumenyereza amukinisha kandi iyo umumenyereza aguhaye cize mva ngo confiance akaguha umwanya biragoye ko umukinyi aza gupfa mantarama aza kwicwa mantena nundi mumenyereza yogira iki yoza rero uko biri kose je ndibaza ko ari shwa nziza kuri Afrique na staff yiwiyu bivanye n'ivyo bagize iki bivanye n'ivyo batweretse neza cyane ni Gerard Martin tukibandanya muri equipe y'Ito FC Barcelona baravuga bati ntituzi neza nimba tuzobandanya turi kumwe n'umutama yitwa Szczesny atariko we atubwira ko ataraganira n'umuryango we ko mu mwaka uzazobandanya natwe amakinga bafise nuko babona ko umutama yifuza kuhaguma oya nta makinga bafise ko mutama bifuza kuhaguma ahubwo bo bifuza ko haguma ko bamupropose contrat y'imyaka 2 mugabo Szczesny ari kuraba imyaka afise ibyo ashira guha equipe n'ivyo equipe ikeneye akagira makinga we yo gubwiwe yego Barcelona ngo banagiza makinga kuri Ter Stegen harano nene cyari hari kuwa no musituri kuwa gatatu kuwa mbere kukanga ndamusi Cedric ngaho nyene kukanga umufana wa Barcelona Elma umufana wa Barcelona babari ngaho kanga bigoro mukunzi wa Real Madrid ndamutse umutama witwa Bishop hari ya mukirekura musaza w'ubuki Firemo hamwe na Berkimas nako Filibert na Berkimas hari ya mukirekura nyene nizi ko beze neza kandi ndanamutse the big boss mu boss yo kuri Resto Fangas bitwa Nicola mukunzi wa Barcelona nice rero nawe bajama ndababwira uko biri kose uko biri kose Barcelona kinundi munyezamu irakenundi munyezamu kandi biragaragara jewe Szczesny kumwongereza amasezerano uramwongereza amasezerano afise role yiyi jewe biragoye gutunga abanyezamu beza batatu muri equipe
ntibinashoboka mugabo nimba uno munsi Barcelona yamaze kuba yadobta plan yo kuja ku isoko kugira bagura umunyezamu mwiza na undi munyezamu kuko Barcelona ngwisa amadude kuri Ter Stegen nive na performance ziwo mwaka uheze n'imbere yuko avunika yego ngo babonere ko muri projet yabo bakeneye umunyezamu wundi mwiza aza kugira iki aza gushaka kuri pressure bari banyezamu ifise inyakipenya ashaka gusohoka muri equipe Szczesny afisa makenga kandi Barcelona ikaja muri gahunda zo kugura undi munyezamu Szczesny yongereza amasezerano kugira ngo ikibanza kiboneke cy'umunyezamu umwe jewe ndakubwije ukuri nimba Paris Saint-Germain na Inter de Milan bageze muri final ya UEFA Champions League niko kazi Donnarumma na Yannis Sommer bakoze gakomeye cyane nushobora kugera kuri projet yo gutwara Champions League udafise umunyezamu mwiza ntibishoboka Ter Stegen yarabaye mwiza kuri FC Barcelona igihe kinini Barcelona Barcelona rimbi we akaba mwiza agatuba nka mu match mugabo uburyo atanguza aravunagurika imyaka afise ivyo yaciyemo muri equipe simbona ko Manchester yaba yiteguye kumunyezamu mwiza equipe yogirako nico gituma Barcelona iri gusibra Juan Martinez nako ni Juan Garcia uno munyezamu wa Espanyol Barcelona imyaka 24 ni n'umunya Espanyol kandi muto aracari muto imyaka 24 ndabibutse match ya Espanyol na Real Madrid yakoze 7 muri match imwe niwe manyezamu beza uno munsi bahari bakojyana season nziza muri Espagne rero kongeza amasezerano Szczesny uraza kuba wishize mu mutego uri FC Barcelona nivyo Szczesny aduhaye performance za mi-saison ari absence ya Ter Stegen mugabo buryo nawe ari kwankeswa ibitsindo no munsi bitwereka ko nimba Barcelona keneye kuba mwiza guhera mu izamu utokwikoreza Szczesny ni wa mukinyi uzovuga ngo araba mwiza nk'umu backup mugabo nimero 1 muri projet n'imyaka afise n'uburyo yiruhiye n'uburyo yari yarabivuyemo n'uburyo no munsi gutwara ibikombe na Barcelona yumva ko azize ku musozo noneho w'ivyo yumva w'ivyo yaronse ngo atigeze arota ibi vyose biza kutwereka ko ino equipe ya Barcelona ikeneye undi munyezamu arenze Szczesny anarenze Ter Stegen yego ngivyo kuri equipe ya FC Barcelona musore Cedric ambye turi kumwe cyane yarahari ati turakumviza uyu niwe yaramarije ngo Barcelona ikinundi munyezamu wanashima Barcelona itanguza irimvira Juan Garcia bafise amadute cyane Edi Christian umunyezamu equipe ya Barcelona ikeneye nuwoza gutegurwa inyuma y'imyaka 2 akazoza gusubira Andre Marc Ter Stegen yagide neza gire bari Barca gutegurwa inyuma y'imyaka 2 sindavyibaza ko Ter Stegen twamusha mu banyezamu beza mwina eka tore project ya Barcelona imbere yukavunika ntiyari Ter Stegen twe dusanzwe tumenyereye eka arukuntu ariko arasubira inyuma yego asubira mentalma sivyo nivyo ntitwamubonye muri Barca nziza tone ngo mbega Barcelona ari nziza Ter Stegen we yoba gute sivyo mugabo nawe Marc Andre Ter Stegen no munsi amakora kuvuga nuko equipe itari igize iki itangwe kugira dute kuri performance ziwe mango mu gihe kiri nyuma ca hafi giheze rero ibi vyose rero biza kuba bikonfirma ko nabivuze Szczesny nimba bimaze kuva ko Barcelona yifuza undi munyezamu kongeza amasezerano Szczesny baraza ko biteye mu mutego ko nshaka gutunga Juan Garcia mutunge Szczesny na Ter Stegen kandi uko biri ko Ter Stegen nawe atagundi munyezamu Ter Stegen araba nimero 1 mu mwaka uza yego no kuvuga undi munyezamu bozana aturondera ifoto ya Juan Garcia ayizane imyaka 24 aracari muto cyane kandi umugardiye mwiza muzomwumvejo kuri match nako muzomubonejo kuri match ya FC Barcelona na Espanyol Barcelona ni derby hari ya Barcelona azuba ari mwizamu cyane itoroshe uko vyogenda kose Ter Stegen ari muzima ni nimero ya mbere nyuma yigeze no kuba yigeze uno musore mu mwaka wizigeze kuba naronderwa na Real de Madrid Juan Garcia igihe vyari ko ravuga cyane ko Androni nagomba kwisohokera igihe byo kuvuga ko Androni ni
agomba kwisohokera n'umunyezamu bayigiye kinini cyane mwino equipe ya Espanyol Barcelona Yohan Garcia ari kwifuzwa cyane na FC Barcelona ko ati rero nimba ku myaka 24 yo baje muri projet kandi iyo bari shwa nziza kuri Deco na FC Barcelona kuno musore witwa Yohan Garcia yego rero bisobanura ko niwo tunga Szczesny nabivuze utunge Yohan Garcia ndetse utunge nande na Marc-André ter Stegen nimba ter Stegen yoza nka kapiteni wa equipe akaba numero 1 no kuvuga kuko biri kose shwa ya kabiri ya Afrika iyo Yohan Garcia ubwo Szczesny ko bari kwicomera gatabi ku ntebe bagombura abandi mugabo kandi wanaraba Szczesny rega ntacyo vyo namutwara ku kiparore ya gatatu yango Yohan Garcia bari kuri YouTube bacamo wazango Szczesny mva hari cyo vyo mutwara ku kipa icyo no kwita role ya gatatu muri equipe ya FC Barcelona nta kibazo yogira mugabo uno munsi Barcelona kuvuga ngo ifise madute kuri ter Stegen mugana ntago vyanditse ngo afise madute kuri Szczesny abo cyo tuzi niko Szczesny bampropose contre y'imyaka 2 mugabo wari kuraba equipe yirikiraje projet n'ivyizo bimusaba agaca yumva ugaje ati ko biri kose imyaka 2 yanyu reka mbande kuyemera reka nzicane no muryango turabigikwiye nze tuganire bisobanura ko nawe atibona nk'umuntu ari capable yo guhagara mu izamu rya Barcelona muri projet nk'iyi nimba uri free kutwaye Champions League na Kora Ligue no mwaka uzuraza ufise equipe capable yo kuzwana Champions League ngivyo kuri equipe ya FC Barcelona mukino wabone ku munsi wejo tuzogaruka ko ku munsi wejo ariko bwana Edi ndayishimiye Yusuf Evan Gwesa